Ivyo bintu vyihanganira. Sino vyihanganira mama je nahisemo kuvayo. Nahisemo kuva. Kuraba mama kweli ngo nje kumushingira intabaro mbarire turakundana ntiworaba abana bamerewe neza ubu ataha kare niyo atahasha atevye arambwira ati ndi muri ibi nanje ngatahura urabona ko ikintu cyo kwihangana ari ikintu gikomeye. Abantu benshi ntibatahura ku rugo rugwanywa, rero ugasanga umuntu
wewe gumuhanze amaso umugabo wawe ariko urumva ukacubona ko tikiga ukabona umengo niwe ukabona umengo arakwanka ukabona ya mugabo urumva umaze gusoma ijambo ugasenga uraba tranquille yo ibintu biroroha ibintu biragenda neza mama sino kugira n'ukuri abana bararyohewe abana bameze neza uzingo utanguye gushwana abana baca batangura kurira ugasanga abana biga nabi ariko ubu none wewe ega ahantu hose hari induru ahantu hari umuvurungano niho umwasaba ariko igihe muri mu mahoro muri mu mwumvikano ibintu byose bigenda neza ahubwo uzoraba n'abana uzobona biga neza reka rero ahubwo mama je urana umunsi umbwira uti subira inyuma hagera ariyumviriye ese ko ni mama mbyara canke bantoye mwibarabara ariko mama warangiriye neza kandi no ukuntu wamanije iri janje iri gamana iri n'ubuzima iri n'icyo janje haravuga ati none gabaje iri n'icyo janje mama ntiyayinze mu mutwe pe sinayinze ryaranyubakira ryarandereye iri jambo iri nkamuryosha nkamubwira bukebuke hama nkaca ndambwira nti uzoze tujane muhira ego uramunzanire n'ukuri kubera ko jewe barabwira ko ayitse harya jewe wosanga ndanabimubwiye akavuga ati reka shaka kuba ufite inama mugabo ndamuzanye iwawe we ukamurungika kurya wandungitse n'ukuri jewe uramuzana ndamusengera hama ndamuhanura nande nta mama we wafise aramufise mugabo abakure mama wavuze ko ari ruguru iwabo ni ruguru mama kandi asha ni n'abantu batishoboye cyane sinibaze ko mama we byokoroha ko amanuka ariko ntangorane uramunzanira yego umuvyeyi arerera uwundi ukuri mama wabwiye arerera uwundi kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo twikoreranire imitwaro tubabarane n'abababaye tunezeranwe n'abanezerewe uyu mwanya urumva ko utanezerewe uyu mwanya ari mu bibazo none dukwiye kumwikorera umutwaro nuko nomuzana ngaho uramuzana nukuri jewe uramuzana urumva arakunda isombe ndobwira Gaspara ziteke arakunda isombe kamana ziteka neza nzomubwira zitegure akunda kumwiki arakunda ntakijijwe aranywa inzoga abona kumusengera urumva ko bikomeye akorashura kuyimuza Imana mama oya nzoyimuha kugira ngo ndamusengere hama ndamubwire ko ikintu ca mbere nawe noneho nawe barazi ingorane waciyemo arazi icagutabaye mama waraguze telefone shasha kandi mama we nari nagusabye telefone pe none we nta mugabo bise nakuguriye mama none kandi mama ega mama yaramenyesha afise niyo ngurira eka nakuri nzokugurira itelefone nukuri ntayiguhaye ahubwo ego kandawe Gaspari kwari twamwe yateguye ndakuzanira ingera ntaje ufunguye none mama Gaspari ni Gaspari urumva nuwo Karaveri yansigiye Karaveri urumva umwana we ngo yarabatizwa mu mazi menshi urazi ko ari namubyaje ubutumwa rero nuwo yansigiye niwe yitwa Gaspari ingenda kurabire mana je nari ntangaye kuno Karaveri imyaka 30 ko yari ndamubona nga shana kuri mama kweri yoba ariko mana mama yambwiye ubutumwa uyu ataba amasengesho nyene ngana arasubiye iwacu mbaniriko ngaha nga Yesu mana yarakoze kumpa mama wanje kwera azi gusenga
Mana yarakoze kweri kumpa mama wanje azi gusenga akambwira ubutumwa akambwira ijambo ry'Imana akansengera shama wacu ariko Mana uzotu Myumve kuko ivyiwe bigeze kure nawe nta nuko yiyumvira gusembeka Mana wanje nzomuzana ngaha gute ko mama yanyemereye ko nzomuzana mama nariko ndavuga nti ko wamyemereye ko nzomuzana urya mugenzi ko ndarondera igene ndamuzana uzomuzana n'ukuri ashira rero umugore mama nawe no kuzimana kayi none ga mwana umugore akazimana ewe ndiba ntajora n'inyigisho ndiba ni wawe ari uko ndabizi umuntu akazimana nta mugisha agira urugo nurugaburira abantu Mama sabwe papa narapfa rwose papa ahubwo yagiye hanze yarafoyaje yaragiye muri misiyo rero telefone yanjye irafise ukuntu izigaye yizimya ngo mama kuri jene ucisha ka telefone kuri mama cyangwa reka namubwire papa azoyikuzanira ukuri wagize nawe urumva rero umugabo yambwiye umva ko kumasaba ambaza umwanya ufise kuko urabona ko kaje kazi kawe kasamye umva arambaza arambwira ati genda ubaze mama wawe mubaze munsi samedi iyo bari muhira kugira ngo tuje kumuramutsa n'abana oya wanyibagiye kubera urabona nyene yuko nyene ari umuntu anyotewe akeneye ko yumva ijambo akeneye ko amasenga mbe murajana gusenga turajana nyene urumva je ndaheba ubu rero ndaheba n'amaramara niyo turi kumwe abashaka kuvuga ubutumwa muri video ariko no muririmbyi nibaza umuntu wo gushimira gute nanjye sinire na bishimira Imana no kuri yanteturira uyu mwana akaba anezerewe agihe mpora mukwega n'ishati kuko agaze muri video abayumva no bavuga ubutumwa bumvume ngo umuntu wese bahuye ubwira none umufatira ikewe Mana yanjye ejo bundi wararira abantu nimbura ubwira ejo bundi wararira none uyu munsi yakijijwe none uri kuramubuza kuvuga shama oya arashushe nje gutuma ndakubwira uzorondere ingene ushobora kutubwira ubutumwa ukanadusengera ibyo urazi ko ntobyirengagiza yemwe yego rero kandi ikindi kintu uzi ko
njya mu pasiteri wacu yariko arambwira ngo nzogire ngo nzomuzane ngaha ngo warumvise ko mama wanje ngo ari umuntu akikijwe pasiteri wawe nukuri kwibanga murahagura muzana je ntangora muraza muzana nukuri je byonezera kaje nta kibazo ufise mbere reka nzomubwira urazi ko nta nk'abashitsi nsanga ndabira isaha nje kuraba umukobwa araho ubu uye mbona ari 5:00 basha nagize nazanye umukobwa ufise abakobwa babiri mu nzu ukoreka jewe umuhungu vrema wapi abahungu wapi je bananiye nazanye umukobwa rero ngira nje kuraba ivyo ariko aragira sawa hano rero ugende ivyo byose umbiye inkuru nziza n'ukuri ubu canja mu mashimwe basha ariko n'ukuri mama canja mu mashimwe ajya ndakubwire gamimi akibona nari mfise umutwaro nuko ntabikwebwiye mama n'ukuri nawe umutwaro masengesho rakora nariyumvira ingene umwana wanje agiye gusambura nariyumvira ariko data ndamushimiye nashimye n'ukuri pe uraziga mwana reka mama wewe nyene ubwa mbere nibaza yuko umengo uwo uri navuga none mama yagize ingorane z'ivre mu mutwe ko dufise ikintu cose mama ko yama ariko arasenga yabaye reka mimi gusenga n'ubuzima none nk'uko urafungura none nk'emu yawe utayigaburiye ijambo wayigaburiye kurya ibiharage kurya imiceri kurya inyama rero impemu tugabura nk'uko tugabura mu gacayi saa sita ku mugoroba impemu tuyiha ijambo kandi burya impemu niyigize umuntu none atacuyigaburira wumva wo kubira ubu naratahuye n'ukuri ijambo n'ubuzima Imana yarakoze yakuduhaye nariko ndavuga ati Imana uratubwira mama ntazafe naho nzobaho nirire ibyiza byo mu gihugu kuko niwo mugisha wamwizera ngo nzobahaza kuramba nuko reka rero ngire n'imboga nigire mama ngangira ngiye mitana bya birato byane ego sawa rero reka tugende ugende murabe yaba numva ivoka nakuye muhira ngiye amavuka menshi urahaza amazi umwana ishimye nabaye umwana yindi cyane urumva rero genda urabira abana ndibaza ko urabe n'uyu mukozi ko ari mushasha urabira ariko akora ego hama n'ukuri umenye yuko nezerewe ujya hajyaga kubwira ijambo ry'Imana urishize mu ngiro rirakora kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore yubaha umugabo ngo kuko ari umutwe wiwe ngo nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero kandi urazi ko Kristo yaryiguze Kristo yakunda ishengero ryiwe mama ndazi ko kutavuga ngo uhenze jewe cyangwa ngo nsengera yo nsengera bana imbabazi n'urukundo sindambirwa kuguhicohera no kugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe mana wagize neza kurokora urugo wagize neza guhumura amaso y'umwana wanje akimeza ubwiza bwawe uyu munsi akaba afise indirimbo nsha mu kanwa kiwe reka rero umutima wubandanye kusukamwe amahoro n'umunezero wawe kandi n'urugo rwiwe urutwikiriza ikiganza cyawe gikomeye uyu mukwe wanje ahari nawe murabe gize umugirire neza imbuto y'agakiza washize muri we ibandanye gushinga imizi igere kure n'abana babo ndabasengeye ndabatura kumugisha mwami abana bazakure bumvira kandi bubaha abavyeyi urugo rucitegererezwe urunganwe rwabo agiye kugenda umuherekeze agenda amahoro kandi ashanga amahoro mu rugo rwiwe no ngaho hasigare ukomeze kubana natwe no kwitwitaho muri byose nta micubahiro n'amashimwe bigarukire wewe n'izina ryawe ryera senze bizeye kubyumvise amen mama haleluya rero ego